ngiki igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza mu maso yacu. Ngicyo igikorwa cy'umukama kandi n'agatangaza mu maso yacu. Icyo gikorwa cy'agatangaza cy'umukama dutangarira, amaso yacu yihweza agatamarirwa émerveillement, l'émerveillement devant l'œuvre de Dieu. N'ingene Imana ikoresha ububabare bw'umweranda, ingene Imana ikoresha ububabare bw'umweranda, amagorwa y'umweranda, amarushwa y'aberanda, ingene Imana ibikoresha n'agatangaza mu maso yacu. Abahungu babiri, umuhungu wa mbere ni Yosefu, umuhungu wa mbere wa kabiri ni Yezu. Bompi bashikiwe na bimwe, haba ukugirirwa ishari na bene wabo, haba ukwamburwa ivyambagwa, kwamburwa impuzu, haba ugutabwa mu kinogo, haba ukugurishwa, haba ugutabwa mu kinogo. Ibyo barabihuriyeko, ariko si bo bonyene, kuko hariho n'abandi bana b'Imana ibyo byama byabayeko. Kumbure no muri mwebwe ntiyabuze uwo byabayeko. Sinzi ko muri mwebwe hari uwo barata mu kinogo. Apana ikinogo kiboneka nka kijya, oya ikinogo kitaboneka. Ntiyabuze uwo bamaze guta mu kinogo, ntiyabuze uwo bamaze kugurisha muri mwebwe. Kugurisha Yosefu bamugurishije 20, mwewe kumbure baba bagutangiye nk'ibihumbi 20 kugira ngo ukubitwe. Kera ngaho Bujumbura sinzi ko bikiriho, hariho umuntu yagiriye nabo wundi, hariho agenda karaba bijya birobezo vyahajya ku isoko, akabiha amahera, akabimwereka ati kuriya mugende mu munkubitire. Kera niko ngaho Bujumbura mu myaka ya 70, umuntu uri kuriyirenganira gutyo, abantu bagaca baza bakakwaduka, ugakubitwa baje kukubita bakigira, wa wundi nawe ahagaze ahantu kure araba. Ni ukuvuga kugurishwa byarabaho. Ubu rero umugabo uwo ntibagikubitisha gusa, uwo bakutangiye amahera nukubitwa byonyine, ahubwo ugendeye abandi baroye. Igitangaza rero dutangarira, Yesu nawe ariko aratangarira igikorwa cy'umukama, ni ingene Imana yihora abantu, yihora ikibi, ingene Imana yihora se ikibi, ingene Imana yihora se ikibi. Nicyo gitangaza Yesu asabye bigisha abasaserdoti bakuru n'abatama b'igihugu gutangarira ingene Imana yihora se ikibi. N'agatangaza. Uyu Yosefu aragurishijwe, mugabo abo bamugurishije niwe azobakiza inzara n'urupfu, niwe azobibakiza. Gutyo Imana yihora gutyo ikibi, yihora gutyo se ikibi, kuko uwo bene wabo bari banse baramwankiriza gushikaho bashaka no kumwica. Hanyuma barigarura bati ntiyogenda atase tumukuye ko, reka tumugurishe, niwe azobakiriza ubuzima, niwe azobakiriza ubuzima. Gushikaho umuntu yovuga ati reka bwa bundi barakabona bamugurisha iki, kuko iyo batamugurisha bari kwicwa n'inzara. Gutyo ikibi Shetani yari yaboheje gukora, Imana iyihora mu kugihinduramo iciza, cyatumye Shetani itsindwa. Ku buryo yonyene niyumvira ko Shetani yihoje ibyo bintu, yonyene yigaye ati iyo menya sinabibabwira, iyo menya sinabatuma kumugurisha. Uko niko Imana yihora Shetani. Imana irihora, kandi yihora mu gufata ikibi cyabaye ikagihindukizamo iciza cy'agatangaza. Nibyo Yesu ariko atumira abantu kwihweza, nibyo abatumira gusoma. Ntimwasomye ibyanditswe ko ibuye abubatsi bari bataye ariyo ryabaye iteranirizo ry'inzu. Ngiki gikorwa cy'umukama. Agomba kuvuga ati nguko uko Imana ikora, nguko uko Imana ikora, nguko uko Imana ikora. Yosefu rero yabura Yezu, mugabo yaba Yosefu yaba n'abandi bahanuzi n'abandi baberanda ba kera, bose berekana
igikorwa Imana yari kirategura kuzokorera abantu mu mwana wayo ku buryo bushitse. Yezu Kristo ashatse kubwira aba bantu ati mwaramaze gufata ingingo yo kunyica kandi barayifashe, mugabo urupfu rw'iwanje nibwo muzoronka mu buzima. Kandi koko ngo bafata Samuragwa bamujana inyuma y'umurima baramwica. Yezu baramufashe bamujana inyuma y'igisagara baramwica. Mu kubaza iki kibazo ngo none nye n'umurima azogira gutabo barimye, Yezu ashaka kubigisha ingene Imana ikora. Bo bariyumvira ati azokwica nabo abagome, azobica nabi, hanyuma umurima ushinga abandi. Yezu acavuga ati ntimurasoma, ariko bama basoma mugabo barasoma ntibumva. Izaya yaravyanditse ariko barabisoma ntibavyumva. Yeremiya yarabibuye ariko bavyumva. Zakariya yarabibuye ngo bazokwihweza uwo basogose ariko ntibavyumva. Mishe yarabibuye, Yoweli yarabibuye ariko ntibavyumva. Izaya yaravuze ngo ibicumuro byacu bya twese niwe byaguyeko, niyitanga akabera abandi incungu azoramba, azoronka icyo yifuza kubera ko yemeye akababara iyo ntungane umusabyi wanje, azokiza abantu isinzi, azokwiremeka ibicumuro. Barabisoma mugabo ntibumva. Yezu ashatse kubereka ko ingiro y'abantu siyo y'Imana. Ibuye abubatsi bari bataye ryabaye iteranirizo ry'inzu. Urupfu rwa Samuragwa nigo bazoronka mu buzima. Nguko igikorwa cy'umukama. Ni gute none Imana ifata ikibi twakoze ikagihindukiza kikatuzanira urukiza? Ni ukubera ifise urukundo rudaheba kandi rudatsindwa. Urukundo rudaheba kandi rudatsindwa. Twebwe abantu dufise urukundo ruheba. Umuntu ashaka kugira ikintu akavuga turahejeje. Imana yoyo ntiyigera ivuga ngo turahejeje. Nibyo wakoze irabihindukiza kugira ngo ibikuremwo urukiza rw'iwawe. Nivyo kandi ibyo si iby'akahise gusa. None Yezu ntiyishwe n'ibicumuro byacu. Iyo tuvuze ko yishwe n'ibicumuro byacu mu bitegere neza. Muri kapitale mwese muri musaricho ro kapitale benshi muri mwebwe muri abadandaza, nawe wewe warimwo warashizemwo umutahe, wari umu actionnaire, na jewe narimwo. Kuko ibicumuro dukora ubu bigize umutahe w'ibicumuro byishe Yezu. Nukuvuga mu bishe Yezu wewe na jewe turimwo, kuko ibicumuro byamwishe iby'iwanje birimwo. Umunsi umwe ngaha mu Mpimba mu 2000 nagiye gusoma y'imisa, hanyuma bari bansabye kubigisha ku majambo indwi Yezu yavugiye ku musaraba. Mpejeje umunyororo umwe abaza ikibazo ngo pati ngo je hari ikintu niyumvira kikambabaza cyane, ngo igituma sentare mpuzamakungu Tribunal International, la Cour Penale Internationale, ngo ireka abantu bishe Yezu bakaguma bitemberera ntagire ico babagira kandi bazwe. Abamwishe barazwe kandi aho baba harazwe. Ni gute sentare mpuzamakungu ibareka bakaguma bitemberera ntihagire na kimwe bababaza kandi babazi? Ndambwira nti ndanezerewe kubona ico kibazo kibagirwe n'umunyororo. Hamwe sentare mpuzamakungu yofata abishe Yezu bamwishe kubera ishari, sibyo? Bamwishe kubera umunoho w'amafaranga, bamwishe kubera inzigo. Ngaha mu Mpimba nta shari ririho, nta nzigo iriho, nta mwina w'amafaranga uriho. Turondere rero abafise ivyo byose, dusabe sentare mpuzamakungu ibafate. Yacagira ngo nategereye pati urakoze. Umutahe w'ibicumuro byishe Yezu nagwanje birimwo, nagwawe birimwo. Ingene rero uwo twishe abandanya kudukiza. Gute umuntu wewe wicishije ahindukira akagukiza? Ni gute wewe uri umu actionnaire wabishe Yezu, mugabo uwo wicishije ni wahindukira akagukiza? Kandi agukiza mu gusesa amaraso yiwe, mu gutanga umubiri wiwe. Kuko Imana nuko yashatse kwihora sekibi, kugira ngo ikibi sekibi yatoye Imana igihindukize
gushikaho se kibi wenyene yigaya igituma yabikoze. Nk'ubu shetani iriga kubona yaricishije Yesu, kuko iyo reka kumwicisha, iyo bireka ibihiriwe gusumba ubu, kuko hari hayigowe kubera ico yakoze. Kama dukuramo rero ibintu bibiri bikomeye. Ubwa mbere nuko Imana ifise urukundo rudaheba umuntu na rimwe kandi rudatsindwa na rimwe, ku buryo n'ibibi umuntu yakoze Imana ibihindukiza bikavamwo ibyiza. Ubwa kabiri nuko ububabare bw'intungane butigera bupfa ubusa na rimwe. Umuntu w'intungane ububabare bwiwe, amagorwa yiwe, Imana yama ibikoresha iminsi yose kugira ngo ikize abandi bantu, ku buryo uko turonka abantu b'intungane benshi niko abantu benshi baboneraho gukira, kuko amaraso y'intungane, ububabare bw'intungane, amagorwa y'intungane nivyo bikiza isi. Pawulo ntiyari gukira yataye amaraso ya Stefano, mugabo na Stefano ntiyari gukira yataye amaraso ya Yesu. Nuko biza biragenda n'ubu hariho abantu benshi bakizwa n'amaraso y'aberanda, n'ububabare bw'aberanda, n'amagorwa y'aberanda. Nico gituma mubona iyo turiko turambaza Imana hagera igihe tukambaza aberanda bose, nuko ibisabisho byabo, ukwitanga kwabo byama bifitiye iminsi yose akamaro abacumuzi. Muri iki gihe rero, muri iyi nkuka ndatumira umwe wese kwihweza Yezu ku musaraba, kwihweza ububabare bwiwe, kwiyumvira amagorwa yose Yezu yabonye, kwiyumvira amaraso Yezu yasheshe, kwiyumvira inguma zose Yezu yari afise ku mubiri. Ibyo byose ubyiyumvira, ubirabe, umenye, uzirikane ko ibyo byose byamushikiye Yezu Kristu yabyemeye kugira ngo jewe na wewe dukire ku mutima no ku mubiri. Kandi ibyo yabonye, ibyo yababaye nivyo bidukiza, kuko nk'uko Isaya yahavuye asozera bivuga ngo inguma ziwe nizo zadukijije. Uwo musaraba wiwe niwo watorokoye, ububabare bwiwe nibwo dukesha ubuzima. Urakoze Mukama Yesu.